urazi umubabaro ufise ngaha ubu honye nageze ku rwego rwo kumpamagarira abantu baza kumfata bakankubita umwana yahora nyubaha ari we Kanyana akubahuka akagorora ukuboko agira kubita jewe Dafroza akaca mpamagarira abandi bantu bankubita mu nzira mfise umubabaro utagira ukungana safya uri hose ariko manzire Sali bakunzi ba Inyishu Media murakomeye mumeze neza meze fresh sana so genda meze neza cyane ni jewe ntare Jesus Carmelo ndinga anye mumbona ndi kumwe n'umumama benshi bari basanzwe bamuzi ku Gipara ariko gushikiza isaha afise imishatsi nituzi ko imishatsi yiwe yanaze nituzi ko Igipara yari style yiwe ariko have manze ndamuramutse aduhe nakaryo ko kutwidondora amahoro muvyeyi amahoro murameze neza yego ndashima ku kazina kanyu basanzwe babazi ku izina ryande ku kazina kanje basanzwe banzi ko mama Kanyana mama muganga mugabo izina ryanje original ni Dafroza Gipara ukuntu musanzwe mumenyereye nkabansanze kinyo muri Rukundo TV muko musanzwe mubizi cyane umuntu abiryosha cyane umutima mwiza kandi umutima mubi umutima mwiza murabizi umutima mubi so Dafroze kubera iki mama Gipara Igipara caje gute byagenze gute Owe rero kubera ndakubare ko nitwa Dafroza mama Gipara uzi utangura kumbaza aho nyene nukuri ntakubesha Igipara je kugira ndakigire nukuri numubabaro utagira kungana je nukuri ahumbo nuko sinanga nuko narifise ubutunzi renze ku buryo harageze aho ubutunzi bwose bumpera rero kubwo umubabaro narimfise nahisemo kwiyungisha Igipara kugira nshobore kugandarira Igipara cya ubutunzi bwanje yego ubutunzi bwawe wari ubufise buraza burahera abantu benshi bashobora kwiyumvira ikibazo bakavuga ati Dafroza ubwo butunzi yari yabukuye hehe yari yaburonse mu nzira nziza canke mu nzira mbi Mana je no kuri sinovuga ko naburonse mu nzira mbi naburonse mu nzira nziza n'umugenzi yanyikundiye yari mabuja wanje acafata urugendo arigira acavuga ati reka rero ndabiguhebere byose ndabiguhe kugira ngo nawe bize bigufashe acarabimpa hama ndabikoresha nkuko yabinsigiye yego mabuja wawe wari usanzwe gukorera araguha ubutunzi ubusigarane aho hantu yagusigiye ubutunzi kukwizera wewe canke n'ibintu by'amangetengete by'uburozi wowe warakoresheje mu kugira gusigira ubutunzi bwawe jewe amangetengete jewe Dafroza nukuri ntunambeshere kubera abantu benshi bashobora kuvuga none ubwo butunzi kubera ubutunzi buragoye kubusigira umuntu ukaja hanze biragoye ibyo bintu gutahura we yabugusigiye gute none ko yari umugenzi yaranyizeye kundi umukozi wiwe mwiza amukorera neza numva yaragize confiance envers moi wari usanzwe umukorera iki mu kugira gusigira ubwo butunzi reka kwinjira muri byose turashaka kumenya ako kazi wamukorera uwo muntu kugira gusigira ubwo butunzi uwo muntu kugira nsigira ubwo butunzi naramurimira imirima erega hantu mbone ndazi kurima ndarima neza kandi burya urazi gufata isuka ego hamura muri imirima aca gusigira inzu agusigira urupangu yo inzu imwe urupangu rumwe n'amaparaseri mbere n'izindi ndazidandaza zafasha kurihira abana banje amashuri ama Gipara Dafroza Gipara tubarire iryo tunga yagusigiye ricarihera gute mu kugira wimwesha Igipara reka nusubire numore mu ngovu tubwire ngaha imbere ya kamera nukuri ugira usubire kandi umore mu ngovu none birababaje none mu kugira iryo tunga rihere birababaje umuhungu araho yitwa ngo ni Mr. Sami ujya muhungu ujya ahazoja azosenga Imana yari hose Mr. Sami ujya nyene dusanzwe tuzi umwami w'abapomporayi byagenze gute yaragupompoye gushika naho itunga rya waritwara reka ngo n'umuko wanje aragafata mbere y'umukwe ngo yashatse guko umukobwa wanje ari uwo Kanyana nari ndeze yatumye ishika kuri iryo tunga urumva
burya ni ingorane nziza kuri jewe nawe wenda gutumye aho mbonera Sami ariwe Berahino niwe yagutwaye amatungo yari yantwaye yose none ivyo bintu je numva menga ni filme ni zijya filme nyene za Samiri gwamwo ivyo bintu iyo histoire uri kuraduha menga ni filme ngo ni filme ahubwo nyene yambereye ko filme bivanye n'ivyo yankoreye nyene yambereye ko filme yarakitsira aba filme kuko mubabaro mfise ngaha kubera Mr Sami je nubaho no mubona sinzi amatubarire rero dafroza itunga Sami acaritwara gute ashaka kuba umukazana mbese wari usanzwe ufise umwana no Jaho umwana w'umukobwa uwo mu mabuja wanje nije namusigaranye acambwira ati rero ayo matungo yose ndayaguhaye kugira ngo uwo mwana w'umukobwa uzomunderere nanje ndavuga umwana nije ndamureze umwana ndamushira ku ishuri amashuri aramunanira Sami rero acaraza ngo numukwe wanje hama rero nyamukobwa wanje nawe acaramwikunjira amaze kumukunda ndamubuza yari umukene atazi kwigurira n'ikambambi ariko ubumenga sigaye yifata neza sayo matungo yanje yamugizu ubagendera kuri ajya matungo ujye mabuja wanje yari yansigarije ubu byose mabuja amaze kuza Samera mwinjiramo politike acarafata rero ya matungo yose mabuja acayashira kuri Sami kandi no kuyimwandika kora yamwandika none we Sami agendera ku matungo yanje ubona amatubarire none iryo tunga ryace rikuva ko wewe gute ricarija kwa Sami niri nayahe manyanga woba warakoze kugira ngo iryo tunga rikuve ko wewe rije ku wundi yaramushizemo mabuja politiki kwiye aramushiramo aramupanga neza na neza ko jewe ndi mubi ngo kubera nirukanye Kanyana ngo rero ngo jewe ndi mubi Kanyana wamwirukanye gute kandi umwirukana uzi yuko bari bagusigiye itunga rizogufasha wewe ryongere rifashe na Kanyana kandi usanzwe nyina wa Kanyana yaragiye hanze ni wari ugomba mubera umuvyeyi none kubera umuvyeyi ukaca wirukana umwana wawe byakugendeye gute niye mpamvu ni kubera ukiri mutwe ntacyo umenya wowe ni wabona umwana wawe yituka ari umukobwa mwiza ushobora gukwesha no mu boss aba boss bamurondera bafise ibipira bakaguma batonda imbere y'umuryango hamucu ubona nyarucari adafise ico yimariye akaba ari waje kumurondera naramubujije n'uwo muhungu kubera ataca afise aranta kunyumva nsanga mwirukana kugira ndabe bazi ko yo kwisubiza ubwenge nyuma arabe ingorane ariko aracamo asubira agaruki wanje asaba imbabazi mugabo yace yumira kuri Sami ariko nkaho onye nk'umuvyeyi urumva warakoze ikosa kuko urukundo rigiye rushaka ntiruraba umukene ntiruraba umubosi we gute ushaka gukwesha umukobwa wawe kubatunzi urukundo rwo gurazi ico ruvuga umva rero nawe umufite urutanguye kuvuga je narifutse ikirago numva nari umurimyi ndaronse ahantu nza ndaryama mu nzu nziza ndaronse aho ntora n'amahera yo mupangayi kugira nshobore kuronka na rasiyo hama ace ansubiza mu bukene bumeze uko usubire kuba umukene kweri wowe ibyo wobigenderako nobigenderako nkabyihanganira kuko ntaze ejo hanje ukuntu hameze hama none kuri uno munsi tugusanze ngaha anye tugusanze uri mu miti ibi bintu waravyigiye ko watubariye ngo wari umurimyi gushikiza isaha ni ryatunga wowe waramaze kwimura kugira ngo uze gushinga ivyashara vyiwawe oya wewe rero ushaka kumfatisha we nakubonye oya dushaka kumenya wari umurimyi ariko izi saa tukubona kandi wicaye muri farumasi utanga imiti jewe naho nari umurimyi bakunzi bayinyishu media bakundo bayinyishu media cyangwa ndababwiza je narize amashuri nkabansanze ofise diplome y'ubuganga mugabo narabuze akazi maze kubura akazi ryatunga ryo kuri kwa Sami ucuranyereza gatoyi urashinga kanuki wawe tunga ryo kuri Sami itunga yari kurahe burya no mukene agendera mu matungo y'umugore hajya Kanyana yo kwisubira ko akavuga ati ndamuteye akagere Sami wosubira kumubona mwibara nawe yasubira kwisuka ariko rero Mama Gipara mbe wavuze Mama Gipara ukuntu bimeze kubera iki none utubari iyo histoire yose ya Sami yose gushika izisa
kandi tukaguma tubona amasinema we muri ko murakinana na Sami bimeze gute muri Rukundo TV muri ko murakinana musanzwe mufitaniye amabifa ameze nkuko onye biba bimeze gute umviriza ige filme kuyikina kujya namusabye kwakina ubuzima bwanje maze kumusaba kwakina ubuzima bwanje kubera asanzwe ari umwanditsi w'amafilme rero nta namusabye service kwa ashobora gukina ubuzima bwanje cyansanga yakinye bijyanye twaciyemo turi bari urazi ububabare ufise ngaha ubu honye nageze ku rwego rwo kumpamagarira abantu baza kumfata bakankubita umwana yahora nyubaha ari we Kanyana akubahuka akagorora ukuboko agira kubita froza akaca mpamagarira abandi bantu bankubita mu nzira fise ububabare utagira ukungana safya uri hose ariko manzire je ndumva rero byarakomeye none nko gushikiza isaha nimwaza guhura na Sami muza kumeranira gute Kanyana wewe bimeze gute ivyiwe Kanyana urazi ndero yarafise mugabo ubu yaramushizemo politike ageze ha ngorora ukuboko nyamukanyana nyene nta nindero agifise ubu nta kinyubaha nguko yahora nyubaha kubera gukunda umugabo shanda kubarire Kanyana umugabo n'umwana w'uwundi washaka wanashaka ureka kumfata nabi kuko twahuriye uwo mugabo ntahazi ariko Dafroze Mama Gipara ndagushimire cyane kuri kino kiyago duhaye biraboneka cyane ko ufise umubabaro kuri iryo tunga ryawe ryagiye no ku mukobwa wawe yagiye kurongorwa ahantu udashaka turagushimiye cyane murakoze cyane mugabo icyo ndabatumye jewe Mr. Sami umunsi muzomumbonera muntu wese azomfatira Mr. Sami ndamusabye aze ngaha kuri iyi farmasi yanje niyo nirondereye siyo nakuye mu mahera ya Kanyana niyo nirondereye umuriyoni urahari azoca mumfatira banze ndamushire mu gasho ku buryo najewe inkoni nakubiswe nkubitwa n'abantu magariwe na Kanyana atabyutse nanje nzenda musubirize mu mwobo ahubwo rero uvuze Kanyana no kuja kumurondera tumubaza impamvu akuronderera abo bantu bagukubita tumubaza impamvu ibi byose bigenda biraza mu buzima bw'iwawe kari we yoba ari karabitera ndetse no gusabana ikigongwe ndumva ngaho muzosabana ikigongwe sabana ikigongwe na Kanyana jewe Dafroze uyu aha igituma bariko baragira ivyo byose nuko ntarasubira kumwesha urupara bakazobana mwasheje urupara nzobavumagura kuri uru rupara rwanje subire kandi rero Kanyana na Berahino nibave mu buzima bwawe nibasubire kunkurikirana kandi naje nabyanze sinzosubira kubakurikirana ntuzosubira aho nzoca mwibarabara yabo sindayikeneye nabo nibazompe yamo turagushimiye cyane Dafroze turagushimiye cyane kuri uno mwanya duhaye have tubandanye mu yindi mirimo murakoze murakoze